FPI Fraternité de Patriotes Ineza. none ubu tugeze he? Igihugu cacu giharurwa mu bihugu bikenye cyane ku isi. Imibabaro n'amarira ntibibuze. Isinzi ry'abarundi barifuza ico basahiriza bakabura. Ubushomeri bwabaye akamenyero ku murundi, mu gihe kwiyamamariza gutwara bibandanya bikomezwa gusumba gutora inyishu z'ingorane. Ahari inzara ntihabura inzigo, urwanko ntigwiyorobeka. Ababizizanya bariho mu miryango canke mu migwi itandukanye igize ubuzima bw'igihugu. Ukwikukira kwarabonetse, demokarasi iraririmbwa, igisoda n'igipolisi birasangizwa. None ni kuki umwiheburo udusagiriza kuruta umwizero aho turi hose? Ibaze nanje nibaze, kubera iki FPI yashinzwe? Twariyumviye dusanga Uburundi bwabuze uburongozi bw'umutima runtu, bugenza buhoro, bufise ubwenge bw'imbonakazoza, bushobora kurema igihugu c'iteka n'itekane kuri bose. FPI yashinzwe ngo ihuze abantu b'ineza, batiyitirira ububabare bakorewe, bafise ivyo batanga gusumba kuririra ibyo babuze. Bariho naho kenshi bibaza ko politiki itabaraba, ari y'abafise ibyo bapfa bagwanira ubutegetsi. FPI ije gutunganya ubutunzi n'imibano ngo abarundi baronke ubuzima bwiza. Ubukenye neza ntasuye kugwana yihabuza, ariko haremwe kandi hakuzwe ubwenge bwo kuyirondera no kuyihana nk'abavukanyi. Abitwaza ubwoko canke ubundi bube gito bateshwe bate, ntaho bishikana igihugu.